I will wait. The moment that I see you face to face. Cause nothing in this world is satisfied. Jesus, you're the cup, the won't run dry. Sing your presence is heaven to me. Sing your presence, Lord. Your presence is heaven, to me. Your Hallelujah, we sing your presence, presence, Lord. your presence is heaven to me. Mwami Yesu turaguha So we icyubahiro muri sing kino your gitondo. presence, Lord. Mana kukugira wewe ko ari umugisha. Ukubaho kwawe mu buzima bwacu n'ijuru. Mana naho tutararishikamo, ariko ukubaho kwawe Mwami kuduherekeza ku munsi ku munsi, kandi ivyo biducikira ijuru. Tuviva ijuru hano mu isi, tuviva ubwiza bwawe hano mu isi. Ndaguha icubahiro muri kino gitondo, ndaguhimbaje muri kino gitondo kubw'icurico ku buzima bw'umwe wese hano muri kino gitondo. Mana uraduhagije, Mana uhagije ubuzima bwacu, Mana urikwije mu buzima bwacu, Mana urikwije mu buzima bwanje. Ni wowe tugomba, ni wowe twifuza, ni wowe dushaka, ni wowe twifuza Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe kubw'abaririmbyi mwakoze kuturongora muri louange na adoration. Murashobora kubakomera amashi. Turasuye kandi no guha kaze abariko baradukurikirana ku buhinga ngurukana bumenyi kuri internet. Turasuye kandi kubaha kaze muri kino gitondo ngo dusangire ijambo ry'Imana hamwe. Amen. Ndashimiye Imana kubw'uyu munsi, kubw'iteka inteye. Ntimuri abasanzwe, muri aba grave, muri beza cyane. Guhagarara imbere yanyu ni iby'igiciro, kandi agaciro mufise sundi yakabahaye ni Yesu. Amen. Naco gitwa muri kino gitondo nashaka gufata umwanya atari munini cyane wo kusura kandi kwankuraja abantu b'Imana muri kino gitondo. Amen. Haheze indwi zibiri twize ku ijambo rivuga ngo nkurikira nzokugira kuba. Twarabonye Yesu asanga Petero na Andereya ku kiyaga bari mu munsi usanzwe uri ordinaire, bari mu bikorwa byabo vya misi yose. Araza arabatumbera ababwira ati nimunkurikire. Twarumvise yuko atigeze abaha responsabilité yo kwigira, ariko kimwe yabasabye canke ico yashize mu ruhara rwabo ni gukurikira. Amen. Ni gukurikira uwabahamagaye. Nanje muri kino gitondo nashaka kubandaniriza ni muri uwo mutima nyene mvuga kubijanye na responsabilité yacu twebwe nk'abana b'Imana mu bijanye n'uru rugendo. Amen. Murazi yuko ijambo ry'Imana ritudefinisa twebwe, ntiritubwira ko turi abantu, turi umubiri ufise impwemu ukongera ukagira umushaha. Ariko ijambo ry'Imana ritudefinisa nk'ama esprit,
afise âme aba mu mutima. Amen. Iyo rero udasobanutse ico urico, ni ukuvuga n'inguvu zawe n'ivyo ushiramo inguvu ubitumbereza ahandi. Ariko iyo uzi yuko uri esprit, wewe uri mpwemu, uramenya uti jewe mpwemu n'amabezo yanje nayahe n'igiki ndiko ndakora. Amen. Tudatevye reka dusome ijambo ry'Imana mu Bifilipi Abifilipi igice ca 2 umurongo Abifilipi igice ca 2 umurongo wa 12. Amen. Amen. Turi kumwe. Nuko rero abo nkunda, nk'uko mwamye muganduka, ahira ijambo kuganduka si kuganduka kwa kundi gwa rubanza tora tugira iyo twabuza abantu haheze umwaka tubagandukako, ariko ni ijambo rivuga kuba obéissant canke kuba bumvira, nk'uko mwamye mwumvira, nk'uko mwamye muri obéissant. Amen. Nuko rero abo nkunda, nk'uko mwamye muganduka mwumvira, aba ariko mushitsa agakiza kanyu, mutinya muhinda agashitsi. Yamara siyo ndiho gusa, ariko n'ubu nyene naho ntariyo nimurushirize. Amen. Iki cete ni cete Paulo yandikiye Abifilipi ari mu bihe bidasanzwe. Iki gihe yari muri prison, yaramazeyo igihe yafashwe ari imbohe. Hama hari haheze imyaka nk'itatu aciye i Filipi, abagendereye basiga batanguje ishengero. Hama ari muri prison, abantu bo muri iryo shengero Abifilipi biyumvira ikintu uwo mukorera, barakoranya nuvuga imfashanyo canke don, baramurungikira, bayirungikana n'umugabo yitwa Epafrodite. Uwo mugabo arayishikana, ariko iki cete Paulo yacanditse ashaka kubashimira no kubabwira yuko ivyo mwarungikanye Epafrodite vyaranshikiriye. Amen. Ati mwaramaze ubukene, namwe bw'Imana izo bamara ubukene bwanyu bwose. Mu bintu vyinshi yabandikiye, yarabandikiye avuga ku kintu kijanye, washaka ikicete kivuga cyane ku bintu bijanye n'umunezero, bigatangaza ingene umuntu w'imbohe, umuntu apfunzwe, ari we ariko aravuga ku munezero, ari we ariko arigisha umunezero abitwa yuko babohotse canke bidegemvye muri uyu mubiri. Turabona kandi yuko ari cete kitameze nk'ic'Abakorinto, aho wasanga ariko arandikira abashira ku murongo canke avuga ku makosa kanaka ari muri iryo shengero, abahanura, ababwira ko bo kwigarukako. Turabona ko ari shengero atavyinshi anegurako, ariko bimwe mu majambo yoba yarabandikiye canke yoba yarababwiye, iki nico kimwe yabandikiye, nuko yababwiye ati ndabinginze, nuko rero abo nkunda, nk'uko mwamye mwumvira, aba ariko mushitsa agakiza kanyu. Iri jambo gushitsa agakiza ni jambo novuga mu Gifaransa, ko arasoma Bible mu Gifaransa canke mu Congereza, rivuga ngo travailler à votre salut. Amen. To work out your salvation. Canke hariho n'ayandi maversion avuga to work hard. Hewe mubishiremo umwete n'inkomezi. Amen. Nimwumva mvuze iri jambo gushitsa, mwumve ko ari travailler à votre salut. Amen. Ntihavuze ngo travailler pour votre salut. Ntihavuga ngo mukorere mukorera agakiza kanyu. Nashaka kuvuga ko muri kino gitondo twakijijwe ku bw'ubuntu biciye mu nzira yo kwizera.
amen. Twakijije kubw'ubuntu. Wewe ntaco wokora canke jewe ntaco nokora kugira ngo mérite, kugira ngo nakire ubwo buzima canke nakire ako gakiza. Ariko agakiza ni ingabire y'Imana, ni ingabire y'Imana ku bantu, ni ingabire y'Imana igihe Imana yatwiyumvirako, ni ingabire y'Imana kuri wowe wicaye ngaha. Nimba utaratera iyo ntambwe yo kwakira Yesu, ni igihe cawe uyu munsi, kuko ni ingabire yatanzwe ku bwawe. Amen. Ni ingabire yatanzwe no ku bwanje no ku bwawe. Nagenda kubwire nti agakiza ni ikintu gikomeye canke ni ciza kitagira uko covugwa coba carashikiye umwana w'umuntu. Amen. Ni ciza nimba uyu munsi warakiriye Yesu, ni ciza cakubayeko. Urashobora kuba wiraba mu buzima ukavuga uti je nta byinshi, nta byiza mfise, nta bintu bya grave, nta bintu, amashure sikirenga, abagenzi sikirenga, ukiraba ukisuzuma ko ukabona ko atacu ufise. Ariko ngira ndakubwire ko agakiza, nimba ushobora kugenda udundika mu buzima ukagenda wumva ko ufise amafyeri, nukuri utambukira agakiza kawe wumve yuko ico ni ikintu ca grave ca mbere coba carakubayeko. Muri kino gitondo ndashima Imana kubw'agakiza kayo nakiriye. Nifuriza buri muntu wese yoba ari ngaha ataratera iyo ntambwe, nukuri nta ciza kizoza kirusha ico. Ibindi vyose biba nk'inyongera canke biba nk'ibintu bituzako, ariko nta ciza kiza kiruta agakiza kabonekera muri Yesu Kristo. Kuko ijambo ry'Imana avuga ati ngo kera ntitwara abantu, kera ntaco twari turimo, ngo kera ngo twari dupfuye rubi, tutagira amasezerano, tutagira alliance n'Imana. Amen. Kera niko ijambo ry'Imana ritude. None mwumva ico kintu cabazanye, mwumva atari ca grave, mwumva atari ikintu cyo gushima, mwumva atari ikintu cyo kuvyuka mu gitondo ukavuga ati Imana naho ibindi bitagendeka ndagushimira agakiza, ndagushimira agakiza, ndagushimira agakiza, ndagushimira. Kuko ni ikintu nta muvyeyi ukiguha, nta mugabo, nta nshuti, nta uhari yoshobora kugukorera nk'ico Yesu yakoze. Iri jambo rero natonye kugisurinyako mvuga gushitsa agakiza, si kugakorera, si kuvuga ngo ukamerite, oya. Ariko ndabona Paulo abwira ab'Ifilipi asa nk'ubinginga babwira ati wi ndazi yuko mwarakiriye Yesu, ndazi yuko bimeze neza, ariko abo nkunda ndabifurije kandi gushitsa agakiza kanyu, gutravaya kuri ico kintu cakoretse muri mwebwe. Amen. Nimba tuzi yuko agakiza ari ikintu kidasanzwe gihambaye coba caratubaye ko mu buzima, ijambo ry'Imana ryo rivuga ati ugumye ico wahawe. Nibaza ko Paulo mu kuvuga rino jambo yariko ariyumvira iki kintu twaronse ingene ari ca grave, acavuga ati Bafilipi mwe, bantu bo muri Life Center mwe, nimushitse agakiza kanyu. Amen. Travaillez à votre salut. Nimuameliore ico kintu mwinjiyemo. Nimugarukire hafi, nimugarukire ku muryango gusa, ariko nimwinjire. Iyi relation twinjiyemo si relation superficielle, si relation yo hejuru. Ndaje kuguhebuza muri kino gitondo, nimba warakiriye Yesu, menya ko atari ibintu gusa bya yuruyuru. Yesu ashaka kwinjira mu vyawe vyose, arashaka gucengera ivyawe vyose, atanguriye mu vyiyumviro vyawe, mu buzima bwawe bwa misi yose, ingene ukujera urugo rwawe, ingene ufata abana bawe, ingene ubanye n'abandi, ibintu vyose. Agakiza kameze nk'inzu tuba twarinjiyemo, kuko Yesu yidefinisa nk'umuryango, irembo ry'intama, twaramwinjiyemo turinjira. Ariko turabona yuko muri iyi myaka hari abantu binjira bakagarukira binjiye. Ariko iyo nzu yitwa agakiza ni nini cane, ni nini gose, ni nini gose uko udashobora kwibaza.
kandi irimo vyinshi, irimo ubutunzi bwose bushoboka, irimo guérison yawe, irimo vyose, irimo ibijanye n'umushaha wawe. Tumaze igihe twiga ku bintu bijanye n'umushaha, tubona ingaruka, tubona ingorane zihari, naho umuntu akizwa usanga ama problème y'umushaha agenda mukurikirana. Nagenda kubura muri iyo nzu yitwa agakiza, vyose birimo. Vyose birimo. Nje kugutera intege muri kino gitondo kukubwira ngo ntugarukire ku mwango. Ntugarukire gusa juste ngo nari nyinjiye, narakijijwe, bigarukiye ngaha. Explora. Ni iki Paulo kwandikira abafilipi, mushitsa agakiza kanyu. Ni gute twoshitsa agakiza kacu? Iri jambo si ikintu wovuga ati ngo uyu munsi ngo ndagashikije. Ariko ni igikorwa ca buri munsi. Amen. Ni igikorwa ca misi yose. Ni igikorwa bantu b'Imana, iyo ukoreye ikintu canke iyo ukurikirana ikintu, nukuri ico kintu kiba gifise amahirwe menshi yo gutera imbere, yo gushika kure. Agakiza navuze vyinshi, navuze ni nk'inzu, novuga ni nka jardin. Turayibagarira, turavyinjiramwo, iyo relation ntituyijamwo hejuru gusa, ariko tukinjira indani. Amen. Rero iyo uri kurakorera ikintu canke iyo uri kurakurikirana ikintu, biroroshe gutora iyo ibintu bitariko biragenda neza canke icaje giturumbuka. Ariko uyu munsi mu mubiri wa Kristo turabona hariyo confusion. Turabona yuko umuntu arabaho mu gakiza wenyene ntatore neza nibiko biramubako. Gusa akumva yuko numva ntanezerewe cyane, numva atamunezero mwinshi, numva ntashuhiye cyane ivy'Imana, numva kandi ukaguma uvuga ngo ndumva. Hama mukumva nyene ntacu uri kurabikorera, nturi kurarondera, nturi kurinjira, uvuga uti mbega ni igiki kitagendeka. Ariko iyo wimenyereje, iyo ubuzima bwawe uri umuntu ushitsa canke wa muri kuratravaya kuri salut yawe ku munsi, biroroha gutora ikintu cakoretse, biroroha gutora ikintu cabaye, biroroha kumenya ati nibi ikintu kimvangiye, nibaza ko nahuye nanaka anyishura nabi, vyanteye kumva yakomerewe gutya. Ariko nigihe ufata uwo mwanya wo kwicara, ukarimbura, ukinjira mu vyawe, ukaganira na Yesu, ukamubaza ati mbega tugeze hehe, iyo relation igeze hehe. Amen. Muri kino gitondo niryo jambo numvise mu mutima wanje gupartager hamwe namwe, rijanye no gukora ku gakiza kacu, rijanye no gutravaya à notre salut. Nabibabwiye ni igikorwa ca misi yose, ni igikorwa gisaba imigenderanire iri vrai y'ukuri n'uwaduhamagaye. Ico twahawe kirakomeye. Ninde adashaka kudekuvura ibiri muri ako gakiza muri kino gitondo? Canke reka mbaza ukundi, ninde ashaka kubidekuvura? Ninde ashaka kwinjira? Bantu b'Imana, ntituryohererwe canke ntitugumaho. Hariyo vyinshi duhomba iyo tudashatse kwirekura, tudashatse kwiyabandona, tudashatse kwirekura gose muri iyo migenderanire y'ukuri. Sivyo? Imigenderanire yacu n'Imana si sans fil, si wifi. Ariko turaba in touch n'Imana ku munsi. Muri kino gitondo numva umengo ikintu sinzi igeno kibabwira, ariko numva umengo tahura neza ikintu wagiyemwo, kirahambaye, kirakomeye. Ko mugikomeye, hewe kirabe, cinjiremwo, kivive, kibeho. Ni gicika ukuri, ni gicika ubuzima. Ni muri iyo migenderanire iri deep, ni muri iyo migenderanire y'ibwina hamwe n'Imana yacu duhindukiramwo. Amen. Imana igendera twereka ku buzima bwacu. Ntushobora kuvuga ngo ndakijijwe gusa. Ego c'est vrai, urakijijwe, Imana ishimwe. Ariko uri umuntu uhurira n'Imana gusa dimanche ngaha.
tugakunda dimanche, tugakunda prière borganije lundi mardi. Imana ni nkuko duhurira nyene muri public, duhurira nayo kuri cafe gourmand kandi bigarukiraho. Duhurira nyene ahantu hari ibintu n'abantu. Ariko ku munsi ubuzima bwawe niwo shinga intahe canke niwo vuga uti ndiko ndavyitwararika. Niwo vuga uti ndabirimwo. Niwo vuga uti Mana mbega ikorosi tugeze ko je na wewe niyihe. Mbega Mana ko nama numva yuko dufitiye imigambi. Mbega Mana iyo migambi ni yego hari imigambi dusangiye nk'ishengero nk'umubiri wa Kristo. Ariko jewe ni gute? Imana izo question zose iriteze kuzikwishura. Amen. Iriteze kukwiyereka. Iriteze kukwibwira. Amen. Mose niwe yabwiye Imana ati Mana nyigisha inzira zawe. Ego hari ivy'amasezerano, hari ivyo wavuze abisirayeli, ego tuzojabuka, ego tuzogenda. Ariko Mana ndashaka kukumenya. Ndashaka kukumenya ku gatwe kanje. Ndashaka gufatana na wewe. Ndashaka kwinjirana hamwe na wewe. Amen. Tugomba gukora ivyankenegwa. Ico ni kimwe mu maresponsabilité yacu. Gukurikira, gukora ku gakiza kacu biri muri responsabilité yacu. Ntushobora kwicara gusa je narakiriye Yesu ivyo birampagije. Nukuri uhazwa nabike kandi muri ako gakiza harimo ubutunzi. Ivyo biri muri responsabilité yacu. Nje kubatera intege muri kino gitondo akubwira nti icara. La fois passée siho narindi hari umuvuga butumwa yatanze devoir abwira ati muze kugenda kuyikora. Hama dimanche ikurikira niho narindi baca barabaza ngo ni bande bayikoze. Nukuri hakirije ariko ni vyiza no kuvuga ukuri hakirije abantu bake bavuga ko baba barayikozeko. Nanje ngira nongereze ku yindi devoir rero. Hama ni wayikora fine, hama nutayikora naho nyene. Bon, nta kundi. Nico gituma ibi vy'amabisubira kandi kuvugwa, vy'amabisubira kandi kugarukwako. Iri jambo si rishasha. Amen. Mumaze kumva vyinshi bija muri iyi sense. Ariko ngira ndakongereze ko iyindi devoir. Genda icara fata umwanya iyumvire ku buzima bwawe. Iyumvire ku migenderanire ya wowe n'Imana. Iyumvire ati igeze hehe. Nukuri ugire bilan. Uharure. Urabe. Hama sur base y'ivyo uza gutora. Nukuri uvuga uti ijambo ry'Imana ryaje muri kino gitondo kutwankoraja no kutubwira ngo dushitse agakiza kacu. Mana ndipfuza gutangura intambwe. Mbega muri pratique, mu buryo bufatika, no bigenza gute? No tangurira hehe? Ugire plan, ugire stratégie. Amen. Umuntu wese arafise ingene ameze. No mu bintu bijanye no gufungura, abantu ntibafungura kumwe. Hari abantu bakunda kugira inyota buri amasaha 2 aronka akantu atamira kandi ivyo bikamumerera neza. Hari n'abandi bakubwira ati je ibintu vyo kugira inyota ntavyo nkunda. Je nshaka mu gitondo ebana nuzuze bien ibiza kumfasha umunsi wose nza gusubira gufungura ku mugoroba. Sivyo? Siko turatugira. Reka tugende natwe twicare twiyumvire. Jewe ndi mpwemu. None iyi mpwemu yanje ikunda gufungura gute? Nukuri sinshaka kubabwira ngo plan iyi ngo uzorusenga gutya ngo canke ubigenze gutya. Ni wagenda muri uwo mutima iconzi Imana ntiyirengagiza inyota y'umuntu. Imana ntizi kwirengagiza inyota iri sincere y'umuntu. Asangwa uza kugira inyota by'ukuri ukicara ukiyumvira kuri ino jambo rivuga ngo ushitsa agakiza kawe by'ukuri Imana iraza kukwereka. Iraza kukwereka ingene uplanifya. Nta kuntu bantu b'Imana isi nizopfa ituzaniye umwanya kuri plateau. Ndagusavye ubimwumvirire uwo mwicaranye hafi. Uti isi nizopfa ikuzaniye wewe umwanya kuri plateau. Ahubwo n'usigaranye muke.
n'uwusigaranye muke iriko irawurondera ingene yowugira inyotako iwuryeko iwuheze. Turi mu gihugu sevre ntiturashika ahantu abantu bakora amajob abiri bakora ubuzi bubiri ku munsi. Abantu baracafise akazi kamwe abenshi, abandi bari muri chômage. Sinzi ko novuga ngo Imana ishimwe, ariko navyo nyene bizoshika aho dutera imbere mu gihugu cacu bimera gutyo. Ariko mumenye ko ivyo bintu byose bigenda biza n'iterambere n'uko isi fonctionne na systeme y'isi, nuko igenda ijya umwanya ahantu hose. Dufise ama responsabilité, dufise abana, dutegerezwa gutaha dukoresha amadevoir abana, dutegerezwa kwitwararika imiryango yacu, social imanza à gauche à droite. Hari ibintu byinshi ugiye kuraba ubuzima bwacu twese bugizwe n'amaprograme n'ibintu byinshi bidukikuje. Me ukiyumvira muri ivyo vyose, kubera ko ivyo vyose dushobora kubipanga ariko tudashobora gupanga ibijanye natwe n'Imana. Kubera iki? Kubera ko tudashobora gupanga muri ivyo vyose tuvuga uti iki rero ane patusha ni ntakogwako, erega jewe ndi mpwemu. None mushaka me importance ibi vyose vy'imibiri n'ibindi vyose hama neglige wa undi yavuka, wa undi yabaye engendre, wa undi ndamuneglige nyene. Amen. Tugomba kubifatira umwanya. Biri mu ruhara rwawe, biri mu ruhara rwanje, biri nk'uko abanyarwanda bavuga mu nshingano zacu. Tugomba gushitsa agakiza kacu, tugomba kukabagarira, tugomba kukabamwo, tugomba kwinjiramwo, tugomba guplonja. Hariyo abantu batinya profondeur, babona yuko baca babura impwemu bagaherayo. Urabona mu mazi ugiye donc utazi no koga indani uvuga ati ndahezeyo, ariko Yesu urashaka ko aduhamagara ahantu ho guherayo indani, hama indani aguhereyo ubuzima. Nawe wenyene utangare ingene ushobora guhemera muri profondeur. Yesu ivyo arabishoboye. Ntutinye, irekure mu biganza vyiwe, emera uplonge, emera winjire, nukuri uzohemerayo, ntuzopfa. Umuririmbyi umwe niwe ako karimbo yaririmbye ati njani bwina, njani wawe, mu bwiza bwawe mpereyo. Ni bandi bayizi ati njani bwina, njana indani hawe mu bwiza bwawe aho mpereyo. Amen. None mwe nimubona ko isi ibigize vyose biza bigwanya relation twege n'Imana, ntavyo mubona? Yesu niwe yabwiye abantu ngo abiki gihe ngo barazi kudetecta ibihe bakamenya aho bigeze nikorosi bigezemo. None natwe ntidushobora kudetecta tubone yuko isi atani kindi ikora atari ukugrinyota, atari ukutwaka, atari ukutwambura. Ugasanga ubuzima bwose bugizwe umwanya waragiye, umwanya ntawuhari. Turi muri vyinshi, tuko turiruka à gauche à droite. Marita uri kuriruka, ukuja hari, ukugaruka ino, uri kuriyumvira ivyo ukora, ukuragira gute, ni vyiza. Ariko mwene wanyu Mariya yahisemo umugabane atazokwako. Bantu b'Imana, iyo turiko turashitsa agakiza kacu, iyo turiko turatravailler notre salut, uwo n'umugabane atanumwe ashobora kutwaka. Uwo n'umugabane ata situation yoza ishobora kutwaka. Uwo n'umugabane niyo duciye mu ngorane, niyo duciye mu mazi menshi, niyo duciye mu bibazo vyinshi, idashobora kutwaka, kuko twize gucultiva iyo migenderanire, kuko twize kuvyinjiramo, kuko twize guplonja, twize guplonja mu majambo y'Imana. Amen. Abisi barazi kudetecta ibihe. Uyu munsi ni message kuri wewe, menya ibihe tugezemo. N'ishengero tumenye ibihe tugezemo. Amen.
n'ukuri ntasi izoduha umwanya. Nimba tuhora tugira amaplan y'ibintu byose, reka uyu munsi niwataha ndakwinginze iyi devoir uyikore. Uvuga uti Mana, n'ukuri icambaye ko kiratangaje, kirakomeye, nta n'ikindi kizoza kikiruta. Mana, ndashaka gutira les bénéfices zose ziri muri iyi relation. Ndashaka kuvoma inyungu zose zishoboka ziva muri iyi relation. Ndashaka kwakira ibiva muri wewe byose bitumbereye ubuzima bwanje. Nta kuntu nobandanya kubaho nkaguma ndi wa wundi. Icangwanya muri 2005 carabandanije kiracahari nk'uko umenga Imana ntishoboye. Bamye bambwira ngo ndafise ingorane, ufise ingorane emotionnelle, none Yesu ntazikiza. Yesu arashoboye. Gusa nituve mu bunebwe. Gusa nitwitaba umuhamagaro wiwe. Gusa nitwinjire. Gusa nitwemere tuje muri profondeur hamwe nawe. Ndashaka kuraba abantu by'ukuri baza gukora ako kadevoir uyu munsi. Abaza kuvyiyumvirako. Imana ishimwe, n'ukuri birakenewe. Hama iyo umuntu atanguye kuvyiyumvirako, utanguye kugira plan ukavuga uti en tout cas ngira nubahirize basi uyu mwanya kanaka wo kuba mu ijambo, wo kumedita, wo kugira gute. Hari igihe usanga utewe kuri atavyumenyereye, atari yo exercice wamye ugira, ugasanga nariyemeje bino bintu umwanya, nariyemeje bino bintu ngwaho abana bakagwara, nariyemeje bino bintu abashitsi ngaho batahora bakugendera bakadebarka ya masaha nyene wavuze, nariyemeje ibi, umenye yuko ntibizokoroha. Amen. Nawe ubwawe usanga uri imbere y'Imana, utangure no kwayuza no kumva itiro, ucuryama nta kibazo. Uzuryama kuvuga uti Imana nitavye rendez-vous yawe, nitiro ndari plongeamo imbere yawe, kazima nubahirije iyi cadre, kazima nubahirije kino gicaniro, kazima nubahirije kino kintu cajewe na wewe. Amen. Kuba sportif bari ngaha, nagira mvuge ngo nkanje naho ntaherutse. Kuba sportif barabizi yuko iyo uriko uragira sport, iyo utaruherutse canke iyo udasanzwe ugira sport, iyo utanguye kugira sport, umunsi ukurikira ubumerewe gute? Amadouleur ahantu hose, wumva umengo uratonekara n'ugukozeko no mu mutwe ubona bibwira ati ahubwo nkasubirayo douleur zirongerekana, ugahakwa no kubiheba. Ariko kubaza ibintu vya sport neza, nuko iruko urumva ayo madouleur canke wumva ko watonekaye, bukeye subira kandi iruka, genda kandi ugira itizi. Hazogera igihe umubiri wawe wumva ko sport nikiri gikonkwana ahubwo yacitse besoin, ahubwo utayikoze niho wumva umenga uramerewe nabi. Muri iyi minsi numva ndi fo cane, kubera iki? Simperutse kwiruka kwa kundi nahora niruka, simperutse kugira ukuntu. No mu mpwemu imenyereza, vyiteho, bitangure, basincere n'Imana yawe. Nta formule ihari ingene mwobana, ariko vyubahirize, bishitse, uvuga uti Imana n'ukuri iyi relation hazogera igihe munywana. N'igihe uzoba uri perturbe ata mwanya ufise n'iki uzokumva iyi si eta normal yanje, oya ndakumbuye, ndashaka Imana, ndashaka. Ariko uyu munsi nta no gukumbura, kubera iki? Nitwimenyereje. Tukumburane go tukumbura ico utazi, ico utigeze, ikitigeze kikuryohera. Amen. Aha nyene munsi niho hazungurutse. Aha nyene kuri iyi verset, ngo nuko rero abo nkunda
nk'uko mwamye muganduka aba ariko mushitsa agakiza kanyu mutinya muhinda agashitsi. Sinzi ko iri jambo mwaryumvise. Mwumve rero ico kintu dushitsa ukuntu tubigenza. Mu kubaha uku gutinya bavuze ngaha si peur. Yandi yo mava ntakaza. Yo mava ndabivamo. Mava ndabivamo ivy'agakiza. Mava ndekura Imana. Si yo peur bako baravuga ngaha. Mwubashe icababayiko. Muhinda agashitsi muzi neza. Bantu b'Imana uyu munsi nukuri n'agakiza sinzi ko twagahishuriwe neza. Kuko twogahishurirwa bien ivyabaye ivyakoretse mu buzima bwacu. Iri jambo tworitahura cyane ingene dushitsa duhinda agashitsi dutremble. Amen. Dufise crainte, dufise ukubaha. Kubera iki? Kubwo kumenya iki kintu cabaye mu buzima bwacu. Amen. Aha munsi niho ngo siho ndi gusa ariko n'ubu nyene naho ntariyo ni murushirize. Muri iyi myaka iri jambo nukuri igihe nariko ndarimeditako numvise ridasanzwe. Ryace rinyereka ibintu vyinshi dusanzwe tubamwo. Nukuri muri iyi myaka urabona ishengero rikunda les programmes ziri encadré. Zikunda gahunda zifise abarongozi imbere yabo. Urabona yuko niyo umuntu ashatse kujamo muri iyo migenderanire n'Imana ikintu cambere acayumvira icumba c'amahombi okay basenga kuwa kane ifoko ndahaba 40 jours zigere imisi 3 irashitse. Abantu dukunda ama programme, dukunda ibiri organize n'abarongozi bacu, dukunda iyo baturi imbere batwankuraja dukore. Ariko Paulo ngaho kurababwira ati mugashitse sigihe gusa twe duhari n'igihe tudahari ni responsabilité yanyu. Ivy'impuhemu si pastor azoza imuhira kukugaburira. Amen. Si pastor azoza kukubaka wewe. Nukuri pastor asahagarukira abarongozi baturongoye barafise aho bagarukira bakorera mu ngabire zabo bakagerageza kutwankuhaja. Ariko responsabilité nini asanga waramenye Imana ihagaze kuri wewe. Ubwo bucuti buzokomezwa na wewe n'Imana. Uyu munsi dukunda izi programme nyene. Twibuka gusenga iyo baduhamagaye mu masengesho. Twibuka ibi vyose dufise abantu baturongoye imbere. Ariko nagira ndakubwire rimwe na rimwe harige tuja muri aya programme baturongoramo ego si bibi. Ugasanga bazanye n'umutwaro ngwango buro tugira dusengera igihugu. Ugasanga nturi no muri mode y'igihugu ntuzi nikigo igihugu ntuzi ikintu na kimwe nawe ukashutangura la mani igihugu intara ya Kayanza intara ya Muramvya ukajako mateatre. Ariko mu buzima bwa misi yose wowe uribuka igihugu. Mu buzima bwa misi yose hari mu cumba Imana yakurongoye ngo ugisengere. Kuko nimwabitangurira mwege n'Imana hariya nonga habazovuga igihugu ushutangura nawe ubigendereye muvuga ati sha ndavyumva ndumva seze Uburundi bugezeko ndavyumva kunuko. Amen. Dukunda programme ziri encadré. Kandi Imana idufasha. Ni faiblesse iri kwirinjira mu ishengero muri iyi myaka. Aho dukunda amakoraniro, aho dukunda ivyo baduhamagariyemo, aho dukunda abaduhagaze imbere. Ako ndabona Paulo akora babwira ati mugashitse turi kumwe tutari kumwe mube fidèle kuri relation yanyu n'Imana. Ibikorane vyacu ntibikwiye kuremplacer, ntibikwiye gusubirira imigenderere yawe n'Imana. Ukubaho kwawe ngaha ntikukwiye kuremplacer ica wowe n'Imana ukuntu umuzinanye ukuntu umubanye. Programme ya jeudi amaserire yacu ivyo vyose ntibikwiye kuremplacer, ntibikwiye gusubirira ico wowe n'Imana, ubucuti bwa wowe n'Imana ntibikwiye kubisubirira. Ubwo nibwo bunebwe bwo buratera ishengero muri iyi myaka. Niyo paresse
avuga ati ninaja gusenga birakwiriye, ninaja kuri life center birakwiriye, none kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu pastor ari hehe? Umudiakre aza kugufasha ari hehe? Ariko Imana yashaka kukwimenyekanisha, Imana yashaka kukwibwira, Imana yashaka gukora ibikomeye, Imana irashaka kubaka ibyayo muri wewe. Gusa shitsa gira iyo cadre nako barakantu gato. Amen. Uko byo bimeze kose, gusa wewe ushitsa agakiza kawe mu guhinda gashitsi. Uyu munsi turabona aho abantu tuva mu gihugu ukagenda ugasanga urimutse ugiye kuba handi, urahuye n'uwo muntu ukamubaza uti mbe bite? Ngo ya nukuri ngo vyaranse, ngo urumva ngo ngaha narabuze ishengero, ngo narabuze ahantu na hamwe, ngo urumva ngo hajya shangwa ijya esprit life center, hajya kuri life center. Nukuri birakomeye, nukuri ngaha mu Bubiligi, mu Rwanda, hehe ahariho hose ngo vyaranse. Ni none ko vyansi ivyo vy'amashengero hama wewe n'Imana gute? Ngo ya nukuri urumva ngo sindonka n'ahantu nsengera, sindonka nuko wanywanye na life center. Nukuri biragahera, ntitukanywane n'amashengero, ariko Imana iduhamagare kunywana nayo, kuko iyo izoguherekeza, izojana nawe naho yo bari mu bugaragwa, naho yo bari Arabie Saoudite, aho badasenga hata eglise nimwe ivuga ivya Yesu, ariko kuko wimenyereje, kuko wiyigishije kunywana n'Imana, naho hantu uzohaba, bizokomera. Wowe na Yesu muzokora ivy'ubuhizi bitajanye n'ikibanza, bitajanye nuko turi mu Burundi, turi hehe. Naho Imana iri kwiraduhamagara, naho Imana iri kwiratujana, naho Imana iri kwiratwinjiza, naho Imana iri kwijana ubuzima bwacu. Nukuri na Yesu nibaza ko bimutangaza iyo abonye nyene umuntu ngo yabivuyemo ngo nuko yabuze ngo ahasengere. None wahabuze hama jewe, ako nyene biragoye kuko ntiwimenyereje. Ako iri jambo muri kino gitondo rije rigutumbera, rije rikubwira ngo ushitse agakiza kawe, utravaille à ton salut, utravaille kuri iyo migenderanire, wikoreko abandi ngo wikorereko, wikoreko. Amen. Uyiplongemo. Aha twese ntituzi kiturindiriye imbere, ntituzi amalendi yacu ingena zose, ntituzi indwi, ntituzi umwaka uza, ntituzi ikintu na kimwe, ariko ikintu kimwe ukwiye kuba sure naco nuko umatanye na Yesu, nuko mwinjiranye, nuko uko biri byomera kose, uko situation zohinduka, uko zomera kose, wewe na Yesu mwarinjiranyemo, yaragucengeye, akurimwo ebana ni ndani nyene, uravyumva. Amen. Hari inyungu nyinshi. Haleluya. Hari inyungu nyinshi mu kunywana n'Imana. Hariyo inyungu nyinshi. Nukuri nta buhombe na bumwe burimo. Hari inyungu nyinshi. Ndashaka kuvuga kuri izo nyungu, sinoziheza zose, kuko nukuri imigenderanire yacu n'Imana cyangwa kunywana kwacu n'Imana birarenze. Ariko kimwe turakura. Amen. Iyo uri mu buzima bwo gushitsa agakiza kawe, urakura, uravansa. Hari ivyamwa bigaragara, hari igikoreka mu buzima bwawe, urakura mu gutahura, kuko warafashe umwanya uramedita ku ijambo ry'Imana. Ntuhazwa gusa n'ivyo abapastori n'abandi bakozi b'Imana bakubwiye, nawe urironderera, urakura mu kumenyana n'Imana, urakura mu kuyitahura. Amen. Iyindi nyungu, uramenya ubugombe bw'Imana ku buzima bwawe. Volonté y'Imana ku buzima bwacu iri mu madetail atugize, iri mu bintu bitugize vya misi yose, vy'ubuzima bwa misi yose. Ntuzomenyera volonté y'Imana kuri jewe, ariko plus unywana n'Imana,
plus ugenda ushitsa ku gakiza uramenya vy'ukuri ubugombe bw'Imana kubijanye n'ubuzima bwawe, kubijanye n'iyi saison urimo, kubijanye na kino gihe urabimenya neza. Nico gituma rimwe na rimwe kwera uko kuntu tuneglige ico kintu uwo mubano wacu n'Imana, nico gituma tugwa rimwe na rimwe mu maboko y'abantu batari beza, akaza wakubwira volonté y'Imana ku buzima bwawe. Ngurumva Imana igushaka kwiki niwe shaka wikanira ukijemo ugikore, uzogikora kabiri gatatu, uzobura ingufu zacu, kuko sikini Imana yaremye muri wewe, sikini Imana yubatse muri wewe. Nta volonté y'Imana uzomenyera ku bandi, ahubwo bazoza bakonfirma ico Imana yahejeje gushira muri wewe yanakubwiye. Ntuza gukora ibintu gusa ngo ndabikoze ngo kuko naka yarabimbwiye ngo yuko ari uko. Imana nibikore muri wewe, Imana nibikore muri wewe, Imana nibikore muri wewe bicika ukuri. Amen. Volonté y'Imana iri mu madetail atugize. Amen. Ikindi, iyo turiko turashitsa agakiza kacu biragwiza victoire mu buzima bwacu, biragwiza intsinzi mu buzima bwacu mu bintu bitandukanye. Igihe nariko ndiyumvira kuri iri ijambo rya victoire nibutse Dawidi. Dawidi n'umuntu yahaye importance cyane umubano wiwe n'Imana. Ahantu mu bugaragwa ariko aragira intama ubusho bwase, yarize guha agaciro Imana mu vyarimo vyose. Imana yaramwihishuriye, yaramenye Imana, yaramenye amasezerano ari kuri Israel, yaramenye Imana yagize umwanya iramwubaka, iramugira. Kandi washaka uwo mwanya canke niyo cadre yiwe n'Imana ntivyashizweho ngo kuko ngo azoba umwami, oya, kuko nawe nyene ubwiwe ntavyo yarazi, gusa vyari biryoshe kunywana n'Imana. Ubona ko ari umuntu yaryoherewe presence y'Imana, ubona ko yari umuntu yarakunze Imana, baranywana. Amen. Umunsi umwe papa wamubwira ati ngo genda ngo ndabire bene wanyu ku rugamba ngo bashire n'utwo kurya. Mumvise mission ya mujanye, programme mujanye iri clair. Genda undabira amakuru, undabire ko ari bazima, bameze neza, ubahe n'utwo kurya, hamugaruke usubire mu kazi kawe ka misi yose. Ariko ndamubona ageze ku rugamba kuko ari umuntu yanywanye n'Imana, kuko hari ibintu Imana yari yaraheje kwandika muri we, kuko hari ibintu Imana yaraheje gusinya muri we. Asanga hari ikigabo giteye ubwoba ngo Goliath, ngo capima nimba ari metero zingahe havyo nibuka, ngo ariko ngo caratambuka cagira pa imwe, Israeli yose gacigira iki igasubira inyuma, kigatuka Imana. Imana yanyu iri hehe? Mungu wenu iko wapi? Murigira. Uyu munsi ndabereka niyo Mana murayivako. Dawidi ashikira muri iyo situation, ariko misi mujanye ngutanga ivyo kurya, ariko kuko yari yarubakitse muri we, kuko yari umuntu azinanye n'Imana, iyo situation ntiyayibona nk'abandi b'Israeli. Oya, avuga ati ibintu ntibiri normal, soit ni jewe ntari normal canke nibo, uko biri kose umwe muri twebwe ni wari normal, nibishoboka. Ya Mana ya Israeli, ya Mana mu bugaragwa yambwiye amasezerano uku nuku ikambwira ingene ubwoko bwayo buteye ubwoba bugize gute. Ya Mana atangura kwibuka ibintu aviva muri secret hamwe n'Imana, hahandi atanu umwe ahari, atangura kuvyibuka avuga ati Mana yanje, mbega ibi bintu nibiki bibaye? None abari imbere ya Goliath saba Israeli nkawe, sabantu bari mu isezerano nkawe, ariko nticababujije gusubira inyuma, nticababujije kumva yuko bahinza agashitsi, batewe ubwoba, batinye.
yaravyiyumviriye ko arabiraba ntiyanaharuye. Bantu b'Imana, hari igihe dushikirwa n'ibintu tugashikirwa mu masituation kanaka canke tukisanga mu bintu kanaka, ubwo nyine twacatangwa kwiyumvira, mbega Mana uvyibaza kwiki, ndabikore sindabikore, mbega Mana senge sinsenge. Nukuri ntakubesha, hari amasituation ubamo, nivyo twize na vendredi, umenya neza iyi ni intambara ndayigwana muri buno buryo, iki ni kigeragezo Imana izanye kije gitumbereye kunyubaka canke muri kene kireka ndabiryoherego reka ndabikunda. Ariko rero n'igihe esprit intambara ivyo uvuga ati ibi bintu sivyo, ibi bintu no, aho Imana iravyuye akantu. Ndavyibuka umunsi umwe vyarigeze kunshikira, umwana wanje muto yaragwaye ntahari, bari kumwe n'umuonkle wiwe Deni muhira, nawe aratuma utwo ikintu yakoze gusa yarahamagaye ati ibintu birakomeye, ati dusange ku bitaro. Nukuri dushika ku bitaro, washaka yamaze iminsi agwaye bisanzwe ari no ku antibiotique, ngeze nsanga umwana yumye yaje kuma, nsanga bamushikanye ko baramukuramo amaraso, ko baragerageza gukuramo amaraso, ariko amaraso yamaze gufatana, ubona ko baratsindagira kugira havemo nakama kugira bashobore kugenda kumupima. Ndibuka yuko ico gihe twese yabajewe y'abapasteur washaka na Deni twese twarumva duti ibi si ibintu nyene byo gusenga ngo Mana kiza ingwara, iyi ni intambara, iki ni gitero kandi tugomba kugihagararamo, tugomba guhagarara tugahagarika mu izina rya Yesu. Ilana ntahuja, urabaho urakira. Nukuri Imana iradutabara. Hari igihe rero twisanga mu bintu nk'ivyo ukasanga ntuzi neza ivyo kuye gukora, ariko iyo uri umuntu wize kubana n'Imana no kunywana nayo, uramenya n'inyifato wifata muri ico kintu gihagurutse kigutunguje utaruzi neza. Uko niko Dawidi yisanze mu rugamba, ubwo nyene arahaguruka avuga ati nibishoboka ya Mana tuzinanye, ya Mana Imana ya Israeli, wahundi yatucabukije ikiyaga gitukura, wahundi yavuze ko atahangana ari muri zo duhagarara imbere. Arahagarara mu gihe abandi basangiranye nawe isezerano bariko barasubira inyuma. Muntu w'Imana, kunywana n'Imana, kubura umuntu uri kuri travail kuri ako gakiza, bizogwiza victoire mu buzima bwawe. Amen. Bizogwiza victoire mu buzima bwawe, bizogwiza intsinzi mu buzima bwawe. Nukuri naho Imana iri iradutumirira, naho Imana iri iraduhamagarira, Imana yashaka gukora ikintu ubwayo yonyene yubatse muri wewe, apana kwigira, ariko yubatse muri wewe. Responsabilité yacu nitumukurikire, responsabilité yacu shitsa agakiza kawe ku munsi. Ntuneglige iyo migenderanire, ntuyifate minenegwe, naho niyo cadre, naho Imana yubaka ikintu muri twebwe. Amen. Imana yashaka kubaka ikintu muri twebwe. Ndahejeje, ariko ndashaka gutumira umuntu yoba ari ngaha, yoba ataratera iyo ntambwe d'abord yo kwinjira, yo guca muri wa mwango witwa Kristo Yesu, ataratera iyo ntambwe yo kwihereza Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe. Uyu munsi by'ukuri aka karyo ntikakurengane, byose bitangurira ngaho. Ntuza gushitsa ico utaronse, ariko uzotravaya kuco wahawe. Uyu munsi Imana yagutumira, nimba uri ngaha, nimba utarakira Yesu, nimba nukuri karibu. Nturabe n'abantu, ndakwinginze aho uri uduze ikiganza cawe, wegere ngaha imbere, dufashanye gusenga. Amen. Hoba hari umuntu ari ngaha yipfuza kwakira Yesu, yipfuza gutangura iyo migenderanire, nukuri nta buhombe burimwo,
ni ingabire idasanzwe, ni ikintu kidasanzwe kizoba gishitse ku buzima bwawe. Aka karyo ntugahushe uyu munsi. Ntawe uhari ushaka kwakira Yesu? Reka duhaguruke twese. Reka duhaguruke twese. Imana irashaka gukora ikintu gikomeye mu buzima bwacu. Imana irashaka kubaka ikintu wowe nyene ubwawe uzovuga uti iki si umwana w'umuntu, iki ni Imana yacubatse muri jewe, iki ni Imana yagikoze muri jewe. Kera nari uko, ariko guha importance Imana, guha importance imigenderanire yacu n'Imana byaravyaye iki, byaranzaniye iki. Nukuri aho uhagaze tangura kwisengera, uniyumvira kubijanye n'imigenderanire yawe na papa. Mugeze hehe? Nihe korosi mushitsemo? Haleluya. Muri umutima nyine urashobora kuduza ijwi ryawe ubwira ngo ni wowe nshaka yuko tubana mu buzima bwanje, kuko ijambo ry'Imana rihejeje kutubwira no kwifuriza ugira inyota yo kubana n'Imana ku giti cyawe. No mu isengesho ryawe urashobora kumubwira ngo twibanire mukiza. Wino mukiza, twibanire, uyibwirire ibyo nifuza, maze ibinyuzuye umutima, maze mukiza, twibanire, ibihe byose twibanire mwami, mu mwanya wose ndakwifuza, imisi yose, umwanya wose, ni wowe nifuza mwami. Wino mukiza, haleluya, twibanire, unyibwirire icyo unyifuzaho, nanjye nkubwire ibinyuzuye umutima, haleluya, maze mukiza, twibanire, twese hamwe n'amajwi yacu, twibanire. Reka twese tuduze amajwi yacu dusenga, usengera ino sengesho, mubwire ngo mwami ndakwifuza kandi kubana nawe, haleluya, nyongereza kandi gukora, haleluya, kuraba agakiza kanje umunsi ku munsi, uko bukeye uko bwije, haleluya, kurushirizaho imigenderanire yawe n'Imana,
Oh haleluya, haleluya. Aho wari umaze iminsi udendebukiwe mu gusoma ijambo, mu gusenga, mu kubana nawe, haleluya, va mu kivunga, ariko Imana iri kuraguhamagarira, haleluya, kugira umwanya wowe nawe, haleluya. Ego urashobora gusenga uri ngaha, ariko muri kumwe usenga gute? Mubana nawe gute? Haleluya, haleluya. Mubwire ngo kandi mwe muyera ndakwifuza, unyongereze inyota, unyongereze kubana nawe no kuvugana nawe, haleluya, haleluya. Nicyo gituma twavuze iyi ndirimbo ngo twibanire. Oh haleluya, haleluya. Agakiza ni responsabilité ku gatwe kawe. Oh haleluya. Oh nizo kubaza kanaka, umwigisha wacu yabivuze neza. Oh haleluya. Agakiza kawe ni gahagaze kuri programme y'amasengesho canke kuri louange na adoration canke umupastori kanaka. Agakiza ni wowe n'Imana, ni wowe na Kristo, Paulo yabivuze neza, haleluya. Oh ntagira umuntu anderanja, kuko kuri jewe ndafise agakiza nahawe, nitwararika agakiza kanje, icoma muri kino kuri uno mwanya. Oh ukitwararika agakiza Imana yaguhaye, agakiza twarose ku buntu. Oh haleluya, biciye muri Kristo Yesu, haleluya, haleluya, haleluya. Oh twibanire. Kumbure wari umaze iminsi ukora ibintu, haleluya, mu rugendo rwawe rw'agakiza, urabira ku bandi, ariko example nziza ni Kristo wenyene, haleluya, haleluya. Twibanire. Oh wari umaze iminsi udendebukiwe kubera kanaka, ataguhitana kugira ngo muje gusenga cyangwa ugire umwanya wo gusenga. Agakiza kawe gahagaze ku muntu kanaka, ariko mbwira Imana no munsi aguhindurira, mubwire ngo twibanire wowe jawe nawe. Ngeneye kubakira kuri wowe. Agakiza kanya ntigakwiye kubakira ku mwana w'umuntu cyangwa kuri ibyo ukora, ariko kubakire kuri wowe. Ngeneye kwicara ku birenge byawe kugira ngo nakire umugabane mwiza. Twibanire. Hallelujah. Ola basetere bobo shikaya mama. Ora baba shekotole nora. Ashele manere boso. Shele manere boso kotere. Ukumwemerera kujana nawe, mukumwemerera kubana nawe, hazoguha intsinzi. Hazovamo indirimbo yo kuvuga ngo sinzogira ico nenya, Yesu nja naugoma, naho nzogenda imira. Umvirize neza ayo majambo uyaturisha kanaka mu kubana nawe, haleluya. Sinzogira ico Yesu naugoma, haleluya. Ndakugomba mukiza, umbwire ngo niyoroheje cyane, bikubere nk'uko uri kuravyatura,
ukaza urankomeza, ukaza urambwira, ukaza unyubaka, ukanyitwararika. Sinzogira. Hallelujah. Yesu we, naho ukuruki ishengero n'amaji yacu sinzogira. Dukomere Imana cy'amashyi menshi cyane. Murakoze, tugira ibihe byiza, Imana ibagirire neza. Dusubire kandi ejo mu gitondo no ku mugoroba, Uhoraho abane namwe. Ora n'umukama, gira ibihe byiza, muramukanye imbere yuko dutaha.